Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imisi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya aho yandi makuru mashasha agezweho muri uyu mugoroba kuri uyu wa kabiri kw'itariki ya 14 Rusama 2024. Hari ingingo zifatiwe igisagara ca Bujumbura. Aya makuru ntuze gucikwa nivyo tugiye kubanyuriramwo ku buryo burambuye. Byafashwe no mushikiranganje wa mbere Jean Ndirakobuca ndetse akaba ubwiwe yarabitangaje hamwe n'abastanteri rero bakaba batanguye kubitangaza binyuze mu matangazo. Ivyo byose rero kugira ngo umutekano ubumatigwe mu gisagara ca Bujumbura nivyo rero tugiye kubagezaho. Bimwe muri ivyo rero nkuko tuza kubibagezaho muri aya makuru nuko inzu zose zerekana amasinema zihejeje kugarwa, nta boutique nemwe yemerewe kugurisha inzoga ngo yongere yicarika bazinywa, gukina biyari imbere yuko akabare kugurura ntibizosubira, abadandaza indagara n'amafi ntibemerewe kuzidandariza mu makaritsiye, abagura ivyuma bategerezwa kugira ibituro. Izo ngingo zose muri aya makuru niho tugiye kubigarukaho ku buryo burambuye. Kindi kandi Jean Ndirakobuca akaba igira ico asaba abari mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'abarundi muri rusange. Muri aya makuru rero tugiye kubigarukaho ku buryo burambuye. Siyo nkuru gusa tuza kubagezaho, ahubwo turaza kubabwira ko mu ntara ya Kirundo muri komine Busoni abarundi baja kwiba inka mu gihugu c'u Rwanda baragabishwa, turaza kubigarukako. Ikindi kandi nuko naho bimeze gutya izo ngingo zikaba zafashwe gisagara ca Bujumbura bariko barasaba ko bongerezwa amasaha yo gukora akazi kabo, turaza kurabira hamwe ngo ni bande. Yindi nkuru rero y'agahomerabonwa nuko amatongo arenga 252 hariyo yoba yaranyazwa abapfakazi, imfuvyi n'abatishoboye, turaza kubiraba uko vyagenze. Turaza kandi kugera mu ntara ya Gitega aho hari abahanzwe n'ikimanga kiguma gisidagurika. Tubafitiye kandi n'iyindi nkuru ivugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Izo zose mu kanya gatoyi nimwe ukwayo. Tubagezaho inkuru zivugwa muri politike hagati y'akazina muntu, ubutungane, umutekano, ivugwa mu kibano, ingo n'amatangazo n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye tuba twabatoreje dufashwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Hari ibitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, hari ingingo n'amatangazo nk'uko mejeje kubivuga n'yandi makuru menshi aba havugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Umushikiranganje wa mbere Jean Ndirakobuca batazira ndakugarika iyo bigeze ku mutekano na fina. Uwuguze inzoga aje kuyinywera mu rugo iwe. Umushikiranganje wa mbere Jean Ndirakobuca niwe yasaba bafise amabutike hadandaza inzoga kutayahindura ububare, ahubwo ngo uguze inzoga aje kuyinywera mu rugo iwe. Ibi rero yabivugiye mu nama yagiranye n'abarongoye abandi mu ntwaro no mu gipolisi mu gisagara ca Bujumbura. Jean Ndirakobuca akaba yasavye abarongoye amakaritsiye kwama basuzuma ya makaye y'urugo ko akora ico yagenewe. Jean Ndirakobuca akagira ati twirinde ico cose coza gihungabanya umutekano w'abenegihugu turongoye, musuzume ya makaye y'urugo kandi habunguruza abantu ku mapikipiki basabwa kutarenga aho bahawe gukorera, mumenye uruja n'uruza rw'abantu baza mu makaritsiye murongoye n'ico bakora. Abantu bose bafise amabutike adandaza inzoga tubasaba kutayahindura ububare, uwuguze inzoga ayitahane ayinywere muhiriwe. Niko umushikiranganje wa mbere yoba yaratangaje. Hari ibimenyeshejwe rero abanyagisagara ca Bujumbura. Hari itangazo rero rihereze gusohoka muri uyu mwanya rigira riti mu ntumbero yo kubumbatira umutekano w'abenegihugu n'ivyabo, uburongozi bw'intwaro baramenyesheje abenegihugu ingingo zikurikira. Ibibanza vyose vyerekana amasinema canke salle de cinema birugawe burundu. Biravujijwe gukina biyari mu kabare imbere yuko akabare gatangura gukora. Birabujijwe ko ibutike icuruza inzoga ikongera ikicarika bariko baranywa, uwuyiguze azoca aja kuyinywera iwe muhira. Abadandaza inzoga y'impeke ntibemerewe kwicarika bariko baranywa, uwuyiguze azoja kuyinywera muhira. Abadandaza amafi, indagara
bategerezwa kuzidandariza mu masoko, ntibemerewe kandi kuzungurukana mu makaritsiye agize komine Muha. Abantu bagura ivyama bategerezwa kugira ibituro vyo kuguriramwo ivyuma, kizira ko baja kubisanzaza mu makaritsiye agize komine Muha. Urenze rero kuri izo ngingo akaba azohabwa ibihano bikomeye cane. Nizo ngingo rero zihejeje gufatwa muri komine Muha, nkuko rero musitanteri wa komine Muha ariwe Madame Ndayisenga Devote yashize umukono hamwe n'ikidodo kuri iryo tangazo kuri wa 14 ukwezi kwa gatanu 2024. Vyose rero vyoba bigamije kugarura ndetse no kubumbatira umutekano mu gisagara ca Bujumbura. Reka tuvaho tuje ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Mu ntara ya Kirundo muri komine Busoni hari abarundi baja kwibima mu gihugu c'u Rwanda ariko baragabishwa bikomeye. Musitanteri wa komine Busoni ni Ngabonziza Richard yakoresheje inama abanyagihugu arongoye kw'igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu 2024. Muri iyo nama musitanteri yaragarutse ku banyagihugu b'iyo komine bama bajabuka mu gihugu kibanye c'u Rwanda kwibayo inka bazijabukana mu Burundi. Musitanteri yavuze ko uzosubira gufatwa yivye inka mu Rwanda azohanwa vy'akarorero. Ivyo rero vyashikirijwe na musitanteri muri iyo nama ntivyaguye neza rero abanyagihugu nk'uko bamwe muri iyo nama babitangaza, kuko benshi babifashe nko kubacafuza kuko badatahura ukuntu musitanteri yo bagiriza kwiba inka mu gihe imbibe z'ivyo bihugu bibiri zisanzwe zugaye. Ivyo kandi rero vyatumye bamwe baca batangura kwiyonjorora muri iyo nama kuko byari bibashavuje. Inama rero ikaba yaciye isozerwa itarahera nk'uko benshi bari batashe. Hari abasaba kongerezwa amasaha yo gukora akazi kuko bariko bakora bahomba. Bona abanyagihugu bakora urudandazwa rumikashi muri komine Ntahango baheruka gufatirwa ingingo yo kutarenza isaha 12 z'umugoroba. Abo badanza rero bakavuga ko ayo masaha bariyo baba bageze kudandaza ariko bagaca bategekwa gutaha. Bababazwa nuko ayo masaha ageze abitwa ko bajejwe umutekano bambaye civile baca batangura kubiruka ko hari n'abamburwa utwabo. Abadandaza rero bakaba baragwiriyemwo baruka rw'ingonganya basaba inzego z'igisagara ca Bujumbura na komine Ntahangwa kubafasha bakongerereza amasaha yo gukora akazi kuko isaha 12 haba hakiri kare cane kuko ako kazi ariko bazeyemwo uburaro n'uburamuko. Bindi nkuru rero twabateguriye nuko amatongo arenga 252 yoba yaranyazwe abapfakazi, imfuvyi n'abatishoboye myaka 9 gusa. Vyashikirijwe na Vianney Ndayisaba arongoye ishirahamwe riharanira kurwanya ubushomeri n'agatotezo canke Arushoto ari tariki ya 10 Rusama 2024. Warongoye iryo shirahamwe akavuga ko bamwe mu banyagayo matongo ari abari bajejwe gukingira abo banyagihugu nka bamwe mu bakuru mu gisirikare, mu gipolisi no mw'iperereza. Asaba ubutungane ko bwoshiramwo inguvu mu gutorera inyishu ikibazo c'amatongo kuri abo barenganijwe. Ivyo rero biri no mu kinyamakuru Iwacu. Ariko rero ikibazo c'amatongo kiramaze kumenyeshwa ko gishobora kutorohera abarundi baticaye ngo babitunganye neza. Nuko rero vyagiye birashikirizwa n'abahinga bagiye batandukanye. Gusa nanone mu ntara ya Gitega hari abahanzwe n'ikimanga kiguma gisidagurika. Abanyagihugu muri quartier Mushasha hitwa Mwizero ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega bashikiriza ko bahanzwe n'ikimanga kiguma gisidagurika. Ikimanga rero catumye inzira bahuza n'indi quartier icika, inzira icamwo n'abanyeshuri baja ku mashuri bavuga ubuzima bwabo ko buri mu kaga. Abo banyagihugu rero bakaba basaba ko ico kimanga co kubakwa ni mu gihe rero haciye igihe kinini batabaza barongoye, ariko bikaba vyaranze ko cubakwa. Ikindi abo banyagihugu basaba nuko amabarabara yo muri ako karere yokorwa neza nk'uko nayo mu bundi bucimbiri yoba yarakozwe. Si Gitega gusa bahanzwe n'ikimanga gisiguma gisidagurika, ahubwo
Masisi muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ihomoka c'umusozi cahitanye abantu 6 kitahitana n'ibintu vyinshi. Umusozi warururutse ugwa ku bantu kuri uyu wa kane. Iryo sanganya ryabereye muri quartier ya Birere muri komine Masisi mu ntara ya Nord Kivu mu seruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibitigira imfatakibanza n'abantu 6 bapfuye n'amazu n'ibindi bintu vyononekaye. Umusozi rero ukaba warasenyutse ku muhingamo wo kuwa kane kubwa babibonye. Igice kinini rero carasenyutse, amakaritsiye ya Mungariyema na Kasayiyo ari kwibarabara ryitiriwe Bukavu yakozwe ko cane niko ababibonye bamenyesha, batomora ko abantu 6 bapfuye kandi ko amazu menshi n'ibindi bintu vyononekaye. Intwaro rero ikaba yararungitse imirwi yo gutabara kugira ngo bagerageze kurokora abacitse kw'icumu muri ivyo bihomoka, niko amakuru yaho avuga. Isanganya riva kwihindagurika ry'ibihe ririko ririmokeza muri ako gace kabangamiwe cane ku bw'umwe mu bajejwe intwaro. Abanyagihugu rero bakaba basaba indangozi gukomeza ingingo zo gukinga ibiza no guhimiriza mu ntumbero yo kugabanya amasanganya ashikira abanyagihugu b'i Masisi. Tubandaniriza aya makuru rero mu bindi bimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Reka turabe mu kimenyesha makuru Iris News, naco rero canditse ku nkuru zigiye zitandukanye kigira kiti ubuserukizi bw'Ububirigi mu Burundi buhejeje gutangaza ko butariko buratanga impapuro zo kwinjira muri ico gihugu canke visa zivuye ku ngorane zo kubona internet ziribonekeza muri Afurika y'ubuseruko. Bubicishije ku rubuga rwa X, ubwo buserukizi bwamenyesheje ko bari bamaze guhabwa amasango yo kumvirizwa kugira basuzumwe ko bazoshobora kuronka izo mpapuro ko bazoguma bakirwa ukuri kwamye. Amafaranga ashika muri yaridi 1,260 w'amadolari ngo niyo asohoka igihugu ku mwaka mu kugura ibidandazwa biva hanze. Yava mu bishorwa hanze nayo akangana n'imiliyoni 208 zonyene z'amadolari. Birababaje cane. Ivyo nivyo vyatangajwe mu nama rukomeye kurabira hamwe ingene hogwiza umwimbu w'ibishorerwa hanze biva mu Burundi tunganijwe kuri uyu munsi mu gisagara ca Bujumbura, yahuje abari mu nzego z'igihugu n'amahinguriro n'abikorera utwabo, ndetse ikaba yari yatumiwemwo n'abikorera utwabo mu gihugu kibanyi ca Kongo, aho ibiharuro vyerekana ko hashorerwa ibice 50% vyose vy'ibidandaza bishorerwa hanze biva mu Burundi. Ivyiyumviro bitandukanye bikaba vyatanzwe kugira ngo ibishorerwa hanze vyiyongere, amafaranga mvamakungu akenye muri iki gihe aheze yongerekane. Reka rero duheze aya makuru dukeza iyi ekipe. Ku nshuro ya mbere muri kahise k'u Burundi, abagendana ubumuga ku ruhande rw'abagabo bagiye kwitabira inkino zo ku mugabane wa Afurika AFCON. Ku munsi w'ejo niho umugwi abakinyi bagendana ubumuga bazofata rutemikirere berekeza mu gihugu ca Egypte ahazokorerwa ndetse hakazobera imikino ya AFCON. Muri izo nkino rero Burundi buri mu itsinda rya aho buri kumwe na Cameroon, Nigeria na Egypte. Bitegekanijwe rero ko izo nkino zizotangura kuva ku igenekezo rya 18 Rusama gushika ku igenekezo rya 30 Rusama 2024. Wamenya ko umugwiro w'abagendana ubumuga bashwe mu mugongo na Ngoga Patrick abicije mu ishirahamwe arongoye Fondation Ngoga Patrick, ndetse bari nawe yegeranije abo bagendana ubumuga. Turabakeje cane, turabakengurukiye cane ko twabanye muri uyu munsi wose mu makuru twagiye tubagezaho. Mbasabe kugira ngo hazobandanirizaho kuri Mbonesha kuri ya Hejuru TV, muzayakurikire muzocikwe mu nkuru zitandukanye tugenda tubagezaho. Imana bahezagire.